ingurube areka kuyirya kandi korowani mwemerera kuyirya soma kandi Bana bagendeye zaciye harya soma iyo zitera mu makanzu kabiri ijana na 73 hapa mwana yavuze ko imibyimba ihumanye na damu n'amaraso na nyama ya nguruwe n'inyama y'ingurube na kilichotajiwa katika kuchinjwa kwake n'ikintu kitafanya nini kilichotajwa kwa kuchinjwa kwake. Hivyo bintu ngo birahumana ivyo byose byonaguye manuka yo kuri maherezo Ati hapa Mwenyezi Mungu harari mchimana yashatse kuvuga anatupa habari kuwa wanyama wote wanafaa kuliwa ila 4 hawatuba. Imana itwereka yuko ibikoko bikwiriye kuribwa kiretse bijya bine yavuze amaraso ingurube n'ikintu cyifishije manuka na hata 4 ariko kunubwo n'ibyo bintu bine bya mbere byavuzwe kama mtu akishikwa na njaa ya kufa niba Mwisilamu azofashwe n'inzara nyinshi atapata ruhusa azobaronsa uruhushya akura nguruwe tunasema ndio hapa Mwenyezi Mungu anatupa habari kuwa ndio Uhoraho aradui inkuru yuko aratubwira yuko ibikoko byose bikwiye kuribwa kiretse ibine bivugwa ngaha kandi umuyisilamu iyo afise inzara y'ugupfa kugira ntapfe rero arahawe itegeko ararekuriwe yuko yoja gatoyi kugira yice inzara Imani yavugije ili usife kugira rero ntupfe n'inzara vile Mungu amekukataza usile lijya Imana yakubujije kurya chukua kidogo fata gatoyi cyane usishibe uhage ndio mafunzo ya Qur'ani ayo nizo nyigisho za Waislamu uno munsi bemeye ko bagingurube byatemeka rero kandi uwe Isilamu uza kugingurube yone nakubadamiya Yesu ashimwe reka tubaze iriya uranyondera Yesaya 66 abagingurube bakiyuhagira kugira ngo bace mu biganiro barongoye abarya inyama z'ingurube barongoye abarya inyama z'ingurube izikwega hasi n'imbeba abo